turabaramukije mwese inshuti namwe bakunze ibiganiro byacu aho muherereye mu mihingo ine y'isi. Inyuma yaho bamwe mu bahoze mu ishengero Adventiste Irabire bafatiye ingingo yo kwifatanya n'ubwoko bw'Imana, aho naho yari Pasiteri Zabiro na Masumbuko, uyu munsi hoho nagahebuza. Reka tubaho umwanya mwirabire ingene biriko biragenda hano ku ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi mu Kanyosha. Yabaye isabato y'umunezero ugeretse kundi Kubizera bishimye by'Abadventiste munsi w'indwi mu Kanyosha, kuko bari basanzwe bafise kwakira bizera bashasha mu nzira mu batizo, eka no kwakira umupasiteri mushasha aje kurongora ntarambuga butumwa Kanyosha, kandi bari batewe itekana kizigenza bishimye by'Abadventiste munsi w'indwi mu Burundi. Pastor Dr Joseph Ndikubwayo ari kumwe n'abakozi bakora muri Union Burundi, bari bagendewe kandi na Pastor Eric Steven ayoboye mission ifite icicaro Bujumbura, hamwe n'abakozi bakora muri mission ya Bujumbura, eka hamwe na Pastor Nyandwi ayoboye mission ya Uganda. Bari bagendewe kandi n'abizera batari bake bavuye muri mission ya Uganda. Nkuko mubibona turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, neza na neza aho benshi bitango ni kuri Olympique. Inyuma yanje murabona ko hari abantu benshi cyane, ntabwo ari abarovyi, eka sinabaje kugura indagara cyangwa se amafi, ahubwo ni abitavye umubatizo watunganijwe n'ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi mu Burundi, muri mission ifite icicaro i Bujumbura. Twabamisha ko ari umubatizo udasanzwe, kuko ari umubatizo wiganziyemwo abantu benshi cyane bahora mu ishengero Adventiste Irabire ryo mu Burundi. Ndi umwe mu bazezwa shengero bo mu ishengero rya Kanyosha, ishami rya Gisyo. Twajewe cyane rero no kwakira bino birori. Mu by'ukuri aba bakristo urabona neza yuko bamaze gutahura ukuri kw'ivyizerwa by'ishengero ry'Abadventiste bo munsi w'indwi. Bamwe mu bahoze arabizera b'ishengero Adventiste Irabire ndetse n'abahoze abayobozi muri iryo shengero bishimiye ivyo ingene vyagenze. Twakunzwe n'Imana Samuel, nkabahora n'isenga mu ishengero rya Irabire Adventiste. Jewe ryara murongozi w'iryo shengero, ko ari jana risanguye jenyene gushika n'uyu munsi ryana nkirirongoye. Ishengero riri mu Cibitoke, kuri province Cibitoke. Bo hama rero rifaza amashengero rimwe mu Rugombo, irindi ku Ruhagarika, n'iryo giwanje mu Gasenyi. Jewe nitwa niyo saba Mariseline. Jewe nkaba nasengera muri Uganda mu Kabumenge. Ni ishengero rya Irabire Adventiste. No musi naje ku mubatizo kandi vyanejereje cyane. Nuko twazanywe n'urubanza rukomeye, twemeye kwemera kuyobogwa n'uburongozi bw'ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi, kubera twari twararivuyemo. Twace tuyumvira rero kubahiriza amategeko y'ishengero, kuko avuga ko uwari muri indi shengero canke se yinjiye mu ishengero arashobora kwakirwa canke akabatizwa. Bagiriye ko banatera kama bo bahoze bizera kumwe. Twobahanura ko baza tugafashanya imirimo y'Imana, kuko igihe caheze kandi amashengero menshi barabahenda, benshi nta kwizera bafise. Abarundi bakivugana ngo isikanye imihaje inkoni, nibazi hakikanywa y'igihari. Mbe nk'ubu Yesu yoza bakiri inyuma bakijijanye byogenda gute? Nibazi nabwo dufatanye dukoje kwa Imana nkuko rako twagitanguye. Yesu yagucyubahira. Mu bisanzwe kino gikorwa cyabaye ni gikorwa kidasanzwe, imbere gitangaje, ariko ni gikorwa giserura ibihe tubwirizwa kubamwo nk'abizera Abadventiste bo munsi w'indwi. Iyo rero tubona ubuhanuzi busohoka benshi biyunga n'ishengero nk'uko byahanuwe, biduha kwishima n'ivyishimo bikomeye, bigatuma tunezerwa cyane. Rero wari umunsi ukomeye, kuko hamwe nuko twari dusanzwe dufise isango ryo gushikiriza umukuru w'intara mushasha ngaha ku ishengero canke mu ntara yivuga butumwa ya Kanyosha, twari tunafise rero umubatizo w'igitigiri cy'abantu batari bake bavuye mu ishengero ry'abavukanyi bo muri Irabire Adventiste Irabire canke Free Adventiste. Abo rero bakaba
bifatanije n'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Hari haciye igihe nimwe abamuvyibuka nko mu kwezi kwa gatanu baratwandikiye ikete batubwira yuko bakeneye kwifatanya n'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Hanyuma rero natwe twaragishuye mu kubakira, turavugana n'abatari bake, muri bo harimo abapasiteri bashika 6 n'abassistant pasteur 2 bavuye ahanini mu ntara ya Cibitoki no mu ntara ya Bubanza, ariko kandi n'abo muri meri ya Bujumbura. Igituma twashimye ko babikorera hano kuko nabo muri misiyoni ya Buganda nabo nyene bari ngaha. Twashimye kubikorera hano kubera ko bwa mbere niho kwirembo badodoye ku bwa mbere. Bamaze kudodora kuri iryo rembo rero ntitubona impamvu tutobakira kuko ishengero ni rimwe. Ni nkuko abantu bo kwinjirira muri Kenya canke muri Uganda canke muri Amerika canke Australia ari abarundi bageze mu Burundi bemegwa nk'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Ivyo birasanzwe. Ibisigaye nuko tubipfurije ikaze, mbere n'abandi turumva ko bari nyuma, hariho n'abandi bari hirya no hino muri ibi bice by'igihugu aho iryo shengero ryari rimaze kugera, bamaze kuvuga bati ivyizegwa ni bimwe, ishengero ni rimwe, no kwizera n'umwami ni wa wundi, none ni kuki tutokwifatanya. Abo bose rero nabo turabahaye ikaze. Baciye kandi mu mubatizo kuko mu ishengero ry'Abadventiste uko amategeko abivuga nuko umuntu ashobora kwinjira mu ishengero yaravutse biciye mu mazi menshi, yarabatijwe mu mazi menshi, uwo muntu aremerewe kwakirwa kubwo kwizera. Mugabo bifata igihe cyo kumwihweza no kumusengera no kumwigisha. Ariko iyo avuze ati ndabatizwa, niyo nzira novuga nti yihuta, kubera ko inyuma yo kwigishwa inyigisha akazumva nkuko tuzumva, acabatizwa gusumba kumbure uba cihwezwa ngo aze yakigwe. Abo rero nabo bakaba bahisemwo bose ikivunga kubatizwa. Turabinezerewe rero. Birashika ariko n'ibintu bishika gake, ariko kindi naco nuko ibi bifise ukuntu bisa n'imboneka rimwe, aho amashengero hirya no hino yugagwa akaza kuri uru ruhande mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Nibaza ko ibi bintu bifise ico byerekeza ko ku buhanuzi buvugwa mu byashuwe cyane cyane mu gitabo c'intambara ihambaye, aho twumva ko hari igihe abantu baziyumvira gusohoka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ivyiyumviro, bakitandukanya n'ukuri bamenye bagakora ibitandukanye nuko kuri, ngo mugabo ngo hakaza abandi bameze nk'abariwe n'inzuki tuvuge, bakaza ku bwinshi mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Nibaza ko iki cyo bari cyo gihe canke intango y'ico gihe, nico gituma mvuga nti uwunyumva yitegure, ntagire ikintu kimutesha umwanya, ntagire ikinyoma c'abana bariya kimutesha umwanya, ahubwo turamirize kuko uwo twategereje agiye kuza. Reka tubashimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo gukurikirana ibiganiro byacu, tunabamenyesha yuko ibiro byo kubera hano ku ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha bihereye ngaha naho ubutaha.